Dosoko kuramutsa mwese mu kuri kibigara vya televiziyo Renaissance numwanya w'amakuru muri Kirundi amakuru mushobora no gusanga ku rubuga ngukanabumenyi kuri telerenaissance.info eka no ku bihinga bwa YouTube amakuru tuyaremwe yavugwa mutekano muke abaroberi bari bamayimayi bariko bagwana na leta ya Kongo mu bice vya Kivu yo mu manuko bariko bafashwa n'abanyamahanga nkuko amakuru ava muri leta ya Kongo abivuga muvugizi wa leta Lambert Mende avuga abanyamahanga ariko adatanze umuco abaribo mu gihe umuvugizi w'ingabo za Kongo avuga ko abo banyamahanga bafasha abamayimayi hakurya y'ikiyaga ca Tanganyika amakuru atangwa n'abanyagihugu ku ruhande rwa Kongo yemeza ko kuri wa gatatu hari ubwato bw'u Burundi bwafashwe n'igisirikare ca Kongo mu gihe bwari ko burondera ingene bushikiriza ibikoresho n'ibifungurwa abagwanyi b'abamayimayi ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Reverien Bazikama. Izo ngwano hagati y'umugwi w'abamayimayi hamwe n'igisirikare ca Kongo ziriko zitera zitandukira akarere kose abamayimayi bo bariko bafashwa n'igisirikare c'u Burundi hamwe n'umugwi w'imbonera kureza CNDD-FDD abategetsi ba Kongo bakavuga ko barindiriye amatohoza bariko barakora kugira bemeze kumugaragara ko abo bariko bafasha abamayimayi arabasirikare b'abarundi canke arabandi banyamahanga nkuko bisigurwa n'umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende. Nta cegeranyo turaronka gushika ubu kugira twemeze canke duhakane iyo nkuru turacabitohoza ariko biravugwa ko imigwi y'abantu bava hanze ya Kongo itokwemeza iki gihugu bafasha abamayimayi turacarondera ayo makuru uno munsi urarangira neza twamenye ivyo ari vyo kugeza ubu iyo migwi iva hanze ifasha abamayimayi ituramenya baribo. On ne nous a pas donné l'identité des étrangers. Ariko ku ruhande rw'igisirikare ca Congo FARDC kiri ku rubuga umuvugizi yavuga ko abo bahanganye bariko barafashwa n'abava hakurya y'ikiyaga ca Tanganyika ariko adatobora ko boba ari abarundi canke abatanzania nkuko yabivugiye ku radio y'abafaransa RFI amakuru nayo ava mu banyagihugu hariko harabera ingwano bemeza ko biboneye ubwabo ubwato mu kiyaga ca Tanganyika buvuye mu gihugu c'u Burundi buzaniye ibikoresho n'ibifungurwa abagwanyi b'abamayimayi ba William Yakutumba izo ngwano zikaba zibaye zikurikira urwandiko rwaheruka kuboneka nk'amasezerano hagati y'umugwi w'abamayimayi igisata co muri Uvira na leta y'u Burundi iserukiwe na Etienne Ntakarutimana umuyobozi mukuru w'iperereza ry'u Burundi kuwa 8 Ruhuma umwaka wa 2017 izo mpande zibiri zikaba zari zumvikanye ko zifashanya kugwanya abanyarwanda b'abanyamurenge hamwe n'imigwi igwana ya FNL iri mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira leta y'u Burundi kaba yarerekanye intererano yayo mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi intererano igizwe n'inkoho amasase amabombe n'ibindi bikoresho leta y'u Burundi yavuga ko biri mu vyihuta inyuma yaho harabaye ibisandugu vy'ibigwanisho byashikanywe mu ikambi icungera inzego BSPI imbere yuko bijanwa mu buseruko bwa Kongo ariko rero ibibazo bifatiye kuri ivyo vyose ni vyinshi ni gute leta ya nkuru nziza yo kwifatanya n'umwansi wa leta ya Kongo mu gihe bizwi ko umugwi wa leta warurongowe na Guillaume Bunyoni na Gervendera ko buca bataziranda kugarika waheruka kuja ikinshasa gusaba ko bobareka bakinjira ku butaka bwa Kongo intumbero ikaba yari yo gutuza imigwi y'abarobere b'abarundi biteguriye gutera igihugu vyo bisigura ko Kinshasa itemereye u Burundi ico cifuzo ko rero yoba ishaka kubikora ibicishije muri uyo mugwi w'abamayimayi ikizwi co nuko ubutegetsi bw'ibujumbura bufise inyungu ntangere ku butaka bwa Kongo bikerekanwa nuko haheze igihe kinini leta y'u Burundi irungikayo abasirikare bayo nayo bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure bakaba babayo igihe kinini bamwe muri bo bakaba bamaze no kwasiga ubuzima tukaba twarondeye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kugira yemeze canke hakane ivyagirizwe igisirikare c'u Burundi ariko ntitwashoboye kumuronka ku murongo wa telefone ngo hamwe vyomenyekana ko Burundi bwo baburiko burakorana n'abagwanyi b'abamayimayi muri kino gihe bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo bizoba bije gusongera isibe na ikibazo c'u Burundi kitaratorerwa umuti gushika uno munsi uwo mwihwezo n'umumenyesha makuru Innocent Mozi akurikirana hafi ibibazo vy'aka karere akongera ko hamwe atacokogwa ibiriko birabera muri Kivu yo mu manuko bishobora kugira n'ingaruka mbi ku karere kose tumukurikire. Ntawo mushuka avuga ko ari umuvugizi wa leta ya Kongo Mende Ministre Mende yashatse kuvuga Burundi kuko bavuze ko bazana na Tanganyika
ni ukuvuga ko bashobora kuza bavuye mu Burundi, bashobora kuza bavuye muri Tanzania, eka mbere bashobora no kumanuka ugashika muri Zambia. Zambia nta cyotuma biva muri Zambia. Tanzania siyo yegereye aho hantu, ariko birashoboka. Nibwo aba ari Burundi naho rero, nibwo aba ari Burundi byo bisigura ko kurya kuntu bamaze iminsi bavuga ko ababarwanya bari muri Kongo, bamwe mu babarwanya bari muri Kongo bo bahisemo gutambuka urubibi bakaja muri Kongo kurondera abo babarwanya. Aho urumva rero ko baba asa n'abateye Kongo naho nyene. Ikibazo gica kimera ukundi kuntu. Biravugwa ko bari ba Maimai Boko ya Kutumba barongowe na Yakutumba Amuri bashobora kuba bakorana na FDLR, bashobora kuba bakorana n'imbonera kure, mugabo ivyo gushika ubu nta kintu na kimwe kiboneka neza kiravyemeza. Ariko bikaba bivuzwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo ko igihugu coba ari Burundi, siko yavuze, ariko igihugu kimwe mu bihugu bibaye cyo gishikiye bari abantu, ariko Burundi bukaba aribwo bwasubiye kuja mu kindi kibazo. Urumva ubabwikwegeye birebire kurusha, ubabwikwegeye birebire kurusha, nta nyungu bashobora kubikuramo atari ibibazo gusa. Ari makuru tebaneze mu yavugwa muri politike. Integuro y'itegeko rigenga abo bita bakorera bushake mu gisirikare, le corps des volontaires nationaux du Burundi muri rurimi rw'igifaransa, ryarayemejwe ku munsi wa gatatu n'inama shikiranganje. Filipo Nzobonariba, umunyabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, akaba yamenyesheje ko uwo mugambi uzofasha urwaruka rutagira akazi gushobora kuharonkera ubumenyi mu bikorwa bitandukanye harimo n'ivyo gukundishwa igihugu. Tumukurikire. Icyumviro cy'umugambi wo gushiraho urwego rw'abagira neza mvuka gihugu mu rwaruka cavutse mu ihuriro rikuru ry'urwaruka ryatunganijwe mu mwaka wa 2007. Guhera mu mwaka wa 2008 ubushikiranganje bujejwe urwaruka bufatanije nabo bafashanya ibikorwa byo gukurikiranira hafi urwaruka baciye batangura kuraba ingene botanguza uwo mugambi. Uwo mugambi rero ufasha urwaruka cyane cyane gwize ariko rutagira akazi gushobora kumenya ibitari bike byo mu bisata bisanzwe bitunganijwe neza mu bijanye n'ubuzi, mbere rukanashobora kuharonkera n'akazi. Uwo mugambi hari mu guhera mu mwaka wa 2014 watanguye leta y'u Burundi ibifashijwemo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, wasavye ko abo bagira neza abarundi boza baraja gufasha mu bindi bihugu. Uwo mugambi watanguranye n'urwaruka rugera ku 504 rwakiriwe n'ibigo 294 biri mu ntara z'igeragerezo zawo, nazo akaba ari zitatu, ni Bujumbura, Igitega n'Ingozi. Intumbero y'integuro niyo kugira ngo hajeho amategeko urwego rw'abagira neza mvuka gihugu mu Burundi rukora rwisunze, kugira ngo urwo rwaruka rutarenze imyaka 35 y'amavuko rushobore gushira ingufu hamwe mu bikorwa byo kugwanya ubukene, kwiteza imbere no mu gukomeza amahoro. Twokwibutsa yuko inama y'abashikiranganje yari yageze kwihweza iyo nteguro ku igerekezo ya 6 Gitugutu mu mwaka wa 2016, iraheze yisubiza inyuma kugira ngo izobanze igaruke yatosowe neza. Inama y'abashikiranganje imaze kwihweza integuro yagarukanywe inyuma yo gutosorwa, yayishimye kuko ivyo yari yayisavye yasanze byashizemwo ica irayemeza. Iryo tegeko rishasha ngo nta kindi rigamije atari ugushira icese urwaruka rw'imonera kure mu nzego zikorana n'inzego z'umutekano no guhembwa zigahembwa. Bishikirizwa na Leonce Ngendakumana, ikigira c'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu, avuga ko inkurikizi zizoba nyinshi afatiye ku bukene igihugu kirimwo. Kurikira Leonce Ngendakumana yakuwe ku murongo wa telefone. Intumbero y'ubutegetsi buhari muri iki gihugu intumbero gukoresha inguvu za gisirikare byaribonekeje kuva ngira ngo mwaka wa 2010, kandi n'imbere yabo byaraboneka intumbero ari iyo. Ubu noneho by'inyutse kuko ingorane zarabari murengera, barabona neza ko adashobora kuzidamwo biciye mu nzira za politiki, kuko ajya politiki iragora, isaba ubumenyi bwinshi, isaba ubwitonzi, isaba kwihangana, isaba kubona kure, isaba kumva icyo igihugu n'abanyagihugu bifuza. Ibyo rero hano ntabihari, ni gukoresha inguvu, ni tugende uhindukiye
ukaraba inyuma tukaraba hirya ku bandi wibonerako. Ubu rero urabona ko bafashe urwaruka bakabishyira muri ibyo by'ingwano, bakabishyira muri ibyo gutoteza abantu, hanyuma n'amakungu akava hasi ati oya aho hose ibyo bintu byabaye harabaye ingorane. Ubu rero intumbero ni zibiri. Icya mbere ni ukugira ngo abo bantu bahabwe baronke uruhushya rwo kuzokora nk'abazwi n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi, babakingire. Ariko tunibaza ko kubakingira neza, kudakingira igihugu n'abanyagihugu ntacyo ukingiye. Intumbero ya kabiri ni ukugira bashobore kuza bararonswa uburyo cyangwa bagiye ku ngufu mugabo bafite itegeko ribakingiye, ibwirizwa ribakingiye. Ibyo rero ariko nuko bimeze ko nta muti urimo, ni ingorane biteye, ni ingorane bateye igihugu, ni ingorane bateye abanyagihugu, kuko ntabyo bazoshobora. Uravye ubukene buri muri iki gihugu, inzara, ubushomeri buri muri iki gihugu, amafaranga yarabuze ntayahari, n'ayahari ariko n'ibikaratasi, ibyo bintu by'ibikaratasi ntabazoshobora kugira ngo bakurikirane nk'abasirikare, nk'abapolisi, babitse nk'abasirikare, ko bazoshobora nk'abasirikare cyangwa abapolisi, niko bazoca bitwa, niko bazoca bamera, kandi ntawubesha abandi ibyo bariko bararondera. Tubandanye n'amakuru twabateguriye ku 28 ukwezi kw'icenda uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bwo kuronswa amakuru. Uwo munsi ukaba ushitse mu gihugu cy'u Burundi, amaradiyo amwe yigenga yaraturiwe haraheze imyaka irenga 2, abamenyesha amakuru bamwe bayo nabo barahunga ubutegetsi buhari. Innocent Muhozi arongoye ikigo kijeje guhanura ibimenyesha amakuru OPEB amenyesha ko uno munsi kurondera no kuronswa amakuru byunyutse haba kubamenyesha amakuru no ku banyagihugu bayumviriza. Tumukurikire. Ikibazo cyo gushikira amakuru kigifise ngira ngo impande zibiri. Hari abamenyesha amakuru bashikira amakuru kugira bayashikiriza abanyagihugu, n'abanyagihugu gushikirwa n'amakuru. Urumva ubu inyuma yaho amaradiyo yigenga asamburiwe, ikibazo cabaye kinini yakurusha, kuko twari dusanzwe dufise ikibazo cyo gushikira amakuru amwe mu bakozi ba leta, tuvuge aho basamburiye ayo maradiyo hoho. Ubu nta no kuvuga ngo urabahamagara cyangwa urabarondera ngo bemere kugira icyo bakubwiye uri muri ibyo binyamakuru byigenga. Icya kabiri cyajemo, umaze gusambura amaradiyo n'imenyesha amakuru byigenga ukabitera n'ibirwanisho ugaturira, urumva aho ntubushaka ko bene amakuru abashikira, no kuvuga abanyagihugu nabo bamenyesha amakuru baje kwirondera kuri bashikiriza abanyagihugu. Ubujije abantu kuronka amakuru rero, ubabujije kwiyumvira no kugira aho bahagarara mu bibazo by'iminsi yose by'ubuzima, kuko amakuru kumenya ibintu uko bimeze nivyo bituma umuntu yiyumvira akavuga ati muri ibi bibazo bimeze uku jewe ndifata gushira ngo ndifata kuriye. Ni nkaho ushyize igitambara ku maso no ku matwi yabo mbere no ku mazuru kugira ntibamenye aho bari. Umuntu acamera rero nk'ikintu kigenda kitazi yo kija, nivyo bashatse kugira nivyo birimo. Naho ubu abo bamenyesha amakuru batewe bagasamburwa bashaka kwica, bashoboye gukora uko bashoboye, naho babaye impunzi bakabandanya barondera amakuru bayashikiriza, barayaronka mu gihugu, kuko hari abantu bakigerageza gutanga amakuru, arabo muri leta ari n'abanyagihugu basanzwe, ariko akaboneka bigoranye cyane. Bene kuyarondererwa nabo ari abanyagihugu biragoye cyane ko bashikira, kuko ubuhinga dukoresha ubu hariho abatabushikira kubera ubukene bwabo, kubera kutagira ibikoresho bituma umuntu ashikira ayo makuru, no kuvuga internet n'ibyo bindi byose gukoresha umuntu ashobora gukoresha, yaba aya matelefoni bita ama smartphone, yaba ama ordinateur, kugira ngo ashobore gushikira ayo makuru. Urumva rero ikibazo cyo gushikira amakuru mu Burundi cyarakomeye kurusha ko cyari gisanzwe kimeze, turi kure cyane mu nzira mbi. Innocent Muhozi ariko arafise icizere kinini ko ibintu bizoteba bigahinduka, ubwo burenganzira bwo kurondera no kuronswa amakuru bukabaho cyo kimwe n'ubundi burenganzira butandukanye bwatswe abanyagihugu n'ubunyene. Innocent Muhozi nta nkeka ko bitegerezwa kugaruka, kuko bitagenze uko nuko Burundi bwo bugiye akagirire. Nta gihugu nta abantu bemera kugenda akagirire rero kubera amakosa cyangwa inzira mbi bayafashwe n'abayobozi bo muri ico gihe. Vyanse bikunze ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, bwo kuyaronka, bwo kuyarondera, agateka kazina muntu, kwiteza imbere, kugira iteka mu gihugu cyawe, bizogaruka mu Burundi byanse bikunze, kuko nta muntu ashobora kuba hatagira iteka mu gihe kirekire kitagira uko kingana.
abantu baratebaho bagira bagakora ivyangombwa kugira basubizwe iteka bisubiza iteka aho nta nkeka dufise uwo mbaza ati ryari sinobimenya biciye mu yihenzira sinobanda kubeshe ariko nta nkeka biteza kugaruka. Inkuru ya nyuma y'ano makuru mu gihe buca hugururwa umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2017 ushira 2018 ishiramwe Parseme riratera ka mu butungane kugira uyu mwaka ube umwaka wo guhinduka no kwigira ingingo kugira gateka kazi na muntu n'ibindi biyakomoka ko vyubahirizwe kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme. Leta y'u Burundi yotegeza kumva yuko kubahiriza gateka kazi na muntu yategeza kuba muri preoccupation no kuvuga umwitwarariko wa misi yose wabwirizwa kuba umwitwarariko wa misi yose. Icaka nuko tuvuga tuti ivyo ayo mategeko yose yanditswe izwizwa shingiro harimo ibintu vyinshi bisaba kubahiriza gateka kazi na muntu bisaba kudapfungira abantu busa byo guhotera abantu muri za torture ivyo byose amategeko menshi y'igihugu arabibuza. Twibaza yuko hoba ukwigisha abantu cyane abantu bari mu ntwaro hari abantu batazi neza ko uri mu ntwaro utegereza kubahiriza amategeko abantu bagashaka gukora ivyo bashaka. Ico kintu ni kintu gihambaye gupfunga bacumva ko umuntu zarapfunga cyane gutorera umenga bikora atacamye hari abagifisa ako kageso nibabanze bigishwe bamenye ibibujijwe amategeko nabibuza kandi amenye ko bihano hanyuma rero igikurikira cyo kuba uguhana biboneka nta kintu kibi nk'umuntu yitwaza amabanga ya leta jejwe kugira yahohotera abanyagihugu kandi akabikora umengo nta camye. Ico ni ikintu ca mbere kibabaje wowe tumuri kurenganya uwundi mbwa ari kuti cawe mugo bukoresha amabanga wahawe wize wiguhabwa na leta by'utunganyiza abanyagihugu yakoresha mu guhohotera abantu hanyuma bwa butungane nabwo ntibeze ngo bukurenga ngo burengana barenganijwe. Cyo nikirike icaga kandi gikomeye nuko ayo maraporo azarasohoka kumbe ntawe uzabuza ko abana yasohoka mugabo ivyo kuvuga ngo umuntu ngo ariko ararojeta ambloke canke ngo kwiyamiriza raporo nibaza ko ari kuraba ivyavuzwemo ikaparaka yavuzwe bavuze umuntu ikibi kumara ikibi umuntu yaviyoye yavyo aguma yakoze ikibi ari umwicanyisha aguma yishe ntibinda ngo ni raporo kanaka yabikoze igihambaye no kumenya ukuri uwo muntu yabikoze sanze kuri agahanwa nico gihambaye ivyasohotse vuga tuti havuzwe naka ku mutumba kanaka ikomine kanaka bya byose hariho igipolisi kiriyo haro za parke zihashika harashaka kuginuze wabikoze agahanwa kuri kwara. Inano rero cyo tuze amakuru twagutora bashikiriza kandi abashimwe wese mwafasha umwanya kudukurikira naho butaha.